muri rusange je ndarabaye umuririmbyi muri eglise sinzi kubona barankibishobora kubera hagati katagira passion ngira ngo narakukurutse sinzi hanyuma nako ndavuga kugira ngo aya majambo ariko ndavuga niko ndavuga kubera aba bana mwe musanzwe mufise ubundi buzima mubayemo asashaka sabi bifesa shikenga icenga abona nicaye ajava mu Kayanza twaravuganye ndamubwira ko mfise kino gikorwa bari bafise show na Kirikou na Mutima ni kuvuga ngo byasaba ko bamanuka mu gatondo mugabo Kirikou nashaka sabe imbabazi kubera hariho surprise yiwe kubera numwe mu bana baci muri YBSB kubera jewe hariho ibintu byaje bisaba ko yihutira ingozi namusavye nti bireka ivyo bintu kubera nubundi uno musi ni dimanche nimiza gukunda sinobisigura ariko byasaba ko genda kabana n'abantu bahari kugira ngo babwire ico kibazo kiri asanzwe afise bataya biwe murabizi nta mama we afise kandi mama we yarafise ubundi mugabo hama rero bivuye kuri uwo mugabo mama we yarafise cyatse kubisigura ngo byamutahura impamvu atari ngaha twari kuba turi kumwe ngaha kubera iyo mpamvu rero yacato yiruka ingozi acarangwa ko bigenda kose ndaza mugabo ndazi ko ibikorwa byo ngaha navyo birasa amasaha bitangurira n'amasaha birangirira mubonye mutamubonye rero subeshi ntabwo ari showbiz kugira ngo dushire umuntu kuri afishe kugira ngo azi tuvuge ngo abantu ba sikirori cyo kurihisha ariko yari umwe mu bana yari kuba nk'umwe mu bana baciye muri YBSB nako ndavuga rero igituma namenye YBSB ni kubera ko mvuye n'uwo muntu aciye ambwira ati hariho association bafise abana bareze mu Ijabe tuvuga icyo gihe ari uwayiserukira yari umusista yitwa Linka sindi kwa mudamu ubonye turagana turahura n'uwo muntu turi kumaraduhuza nabo bandi acagenda basigura basanzwe basangiye kurongora YBSB ashavuga ati umwana naze kwari kugira ngo hashikire aje kwiga kuri lycée Dirac kuko hari yanye ingozi yarahize trimesi imwe byasaba ko trimesi gira kabiri ayiga Bujumbura hafi yanje hafi yaho nshaka kumenya aragwaye arakeneye igisubuti arakeneye amahera ya bisi arakeneye byose urazi ku mwana ko je nemeye kumufasha ubuzima bwiwe bwose nkavuga nti naho aho nzogarukiriza aho Imana izoshoboza kugira kwiza naho nyene azoba yarungutse ubundi muryango hazoba harabonetse abandi bantu bamumenya bazobandariza aho nageze basi kuko hari igihe ubuzima bwanka murabizi murashaka kudandaza nk'uko ndi mudandaza agahomba ugasanga ujya muntu wariteze gukorera iciza ntibikunze cyangwa asanga uronka amafaranga ahuye n'ingorane zawe nazo ntizikwigwa ariko nashaka ndababwire nimba hari ikintu kimwe gituma umuntu ahezagirwa ni kwiyumvira ku bandi ndabona hari urwaruka rwinshi hariho abantu bakuze hariho bamwe barageze mu bigero abandi bariko baregereza mu bigero ejo canke hirya y'ejo kumva umutima wawe gusunikira gufasha umuntu amufasha hari igihe uzosanga urufunguzo rw'umugisha wawe ruri hajya nyene abantu benshi bifuza guhezagirwa ariko nabo badahezagira abandi tuhitiye mu bihe vya corona biye bihe vya corona bavuga ngo corona ibangamira abantu bashaje gacumenga abajene ntaco bayiga ariko bose barayigwaye n'utarayigwara n'ubirahari ariko kandi nk'abadandaza byaradukozeko cyane ubunye kimwe kirahava ikindi kikaza turi mu bihe by'ibitoro amabajaji sinzi ubwo wari wizigiye bajaji wari wizeye imoto wizigiye agatagisi bero hakwinjiriza 1000 ku munsi byahaye ariko nashaka mvuga iki jenye muno munsi nemeye gusponsoriza sikuvuga ngo mfite amahera menshi ariko nuko mfise uwo mutima nuko sanzwe biri muri kamere kiwanje mu bintu bya mbere je nasavye Imana navuze nti Imana ni wampezagira uzondinde kwirengagiza umuntu agowe ko nanjye narabaye ubuzima goye
uyu munsi ushaka ikirato kigezweho bakubwira ati genda muri Oscar Fashion, shaka style nziza, shaka kuberwa, uri umukobwa uri umuhungu bakubwira ati genda kwa Oscar Fashion. Ariko ivyo bintu jewe hari imyaka myinshi namaze ntambara ivyo birato, ntambara izo mpuzu. Byarase nuko mbananye amashuri kubera ko Partage twabuze abavyeyi bakiri kare mbimfuvyi. Nigihe ntanguye kwiyungunganya byakunda ko nsubira ku ishuri kuko hari batoye banje twuvukana batora abana 8. Hariho bamwe bamaze gutwitangira imbere 2 dusigaye turi 6 sinzi ndivyibuka neza kurambabarira. Ariko byasaba ko mba ntangura kuba umuvyeyi hakiri kare. Bajye bari nyuma yanje bose kugira ngo bagere aho bageze, byasaba ko ngira effort, byasaba ko ndabigisha, byasaba ko nkurikirana uko babayeho. Udufaranga dukeya ndose nkabaguramwe impuzu. Nukuvuga jewe nabaye umuvyeyi ku myaka mike ntarashikana n'imyaka 20. Uyu munsi sinzi yo mfise sindavyibuka neza kubera ikete ry'ubukristo iri kwikomene riri ku Mushasha mu Gitega aho nabatirijwe. Sindaza kubitora ngo nibuke imyaka yanje, ariko icyo shimira Imana nuko ushobora kwambara nk'abajene, nkambara nk'abapapa, cyose tukajana, cyatsi kuba umutama n'umutama, cyatsi kuba umujene nk'umujene. Imana ishimwe cyane. Nashaka rero uvuga iki, aba bana hariho ugwaruka rwishimwe itanga kugira ngo babeho baronke ubuzima bwiza. Muri iyi minsi bashobora guhura n'umwana ukamuha 1000 kubera gusavye, ariko kirya 1000 nikiba kimuhinduriye ubuzima. Gufasha umuntu kwiyumvira ingene yohindura burya buzima arimo akaja mu bundi, nico gikorwa rero YBS biriko irakora muri iyi minsi. Naco cyakoze ku mutima cyatumye nanje nishima kwifatanya nabo. Nka muri duke ndose niba impuzu ngwitse 3000 amenya nti hari 1000 nzokotiza ukwezi guheze kugira ngo bajye abana 120 canke barenga bashore kwiga. Ndaza gusaba uburongoye wa IBS bikwara abantu bashitsi bashasha baje no munsi, hari n'abatarashoboye gushikana nabwiye baze dusangire uyu munezero. Bitakunze ko baba hano muga bambwiye kindi gihe bazoza kubera imvura yabaye nka surprise, ariko kandi surprise nziza kurana ko yaciye hita kandi imvura nayo n'umugisha. Hama rero ashaka ndabashimire bibondo, wewe nyimba waragira ubuntu bwo kuronka abantu kwitwararika ukaja mu ishuri. Bandanye ishuri ejo canke hirya y'ejo ntuzi kuzovamwo. Ashobora kuzovamwo twiyumviye kurya intwaro cyane, ariko ashobora kuzovamwo umudandaza akomeye nka Oscar Fashion, ashobora kuzovamwo nk'umukameramani bari MC, ashobora kuzoba uriko urakora ibindi bintu bijanye n'ubuhinga abantu batari bakwiteze ko, ariko kubera ko hariho abantu bakwitayeho, hariho abantu bitayeho kubaho kwawe, ugasanga muri ubwo bumwe, muri ubwo rukundo ubuzima bwawe burahindutse. Ivyo dukora ntitubikora kugira ngo twiyerekane, ntitubikora kugira ngo ejo canke hirya y'ejo turonka ama-success tuba star bazwi mu gisagara. Oya, tubikora kugira ngo nimba hari umwe muri aba yohindura ubuzima kubera jewe ko namufashije, ndumva ko ari ikintu gikomeye kuri jewe. Novuma ndeka kubaka inzu hariho kugendera mu modoka izimvye, ariko hakabaho umuntu umwe ahinduka agahindura ubuzima kubera ko namuhindura ubuzima. Kirikou yari umwe mu gishinga ntahe nanateguye ko aza kuremesha abaanye, numwe yabaye mu buzima babayemwo kugeza ku myaka myinshi, ariko uno munsi umuravye arateye igomwe. Nibaza ko rero ari ivyo sinobarambira cyane. Ngire Pasika nziza, mushishikare muryoherwe, hama kandi ejo aho bukera n'ishuri, mushishikare ishuri, hama mwitege kazoza keza gakomeye kuri mwebwe bibondo. Imana ibahezagire cyane. Abisibusuye ubujyajya, amashari n'inzigo ni byinshi, uteye imbere birabaye bagashaka kupfa. Abisibusuye ubujyajya,
amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaye bagashaka kuva ngarika imana ngo canke ngira turindayo yo ariko imana canke okay iraturinda okay canke iraturindayo murakoze cyane. Okay, mfesi karibu. Wana kwa magari. Wanakuni. Yesu ashimwe cyane. Muvuge cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane nawe. Pasika nziza kandi tugire YBSP. Let's go. Wagwan. Mvuze abafana ba B-Face mwese musubire mu muti. Dusubire mu kandi muvuge muti. Mushaka indirimbo irahe none. Hey. Twese tugire mu gihe. Tuvina kakera twagiye attention la belle arrive kanyukure egera ngaha ndakore kukuba ijambo bagure nabashiye ku mayangu kubaziririmba twese abashaka gutamba muze mutambire ngaha sibyo dushaka tuze gutamba ngaha Let's go. Rotate. Abana misomero twese ifizire mu mazi twibukanye kera tukiri bato hari uturirimbo twaririmba kenshi ariko ubu kubera generation niteye novera mubabaze byinshi twese Let's go. Instagram na Facebook. Ikomera amashyi cyane
Isaac TV.